Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'amanyamerika, muri Canada, Amerika, muri irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, Belgique, France, England, Germany, abari muri Australia, muri ngaha muri Afrika mu bihugu nka Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Zambia, Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe ni gukoresha ururimi rw'icongereza canke ni gukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzobuherereye hose kw'isi. Amakuru tubazaniye ngaha mu gihugu cacu Burundi, turavuga kwishingurwa wahoze ari umushikiranganji wo kumenyesha amakuru. Uyu ni Gabi Bugaga. Ico gikorwa cabereye ngaho ku Mpanda imbere yuko bava gufata ikiziga c'uyu wahoze ari umushikiranganji Gabi Bugaga. Bagiye kugifata muri Kira Hospital aho cari kiri nyine kiruhukiye, baca bamujana muri Katedrali Regina Mundi mu Bujumbura igisabisho kimisa, aho byaboneka ko ari umubabaro ntangere mu bamuherekeje bose. Nyuma yaho baciye bamujana ku Mpanda. Igitangaje rero nuko Varisito Ndayishimiye agenye umushikiranganji amusubirira. Bakiva kumushingura vyonyene, bakiva kumuhamba, Ndayishimiye ahise agena umushikiranganji wo kumusubirira. Ibintu vyagoranye, ibintu biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, nakamaramaza ivyo Varisito Ndayishimiye akoze, ivyo agize ku munsi wo gushingura Gabi Bugaga yahora ari umushikiranganji. Benshi baravuze ati ubutegetsi bwa Gitega nibwo bwagandaguye Gabi Bugaga. Bamwe bankakwemera barabihakana cane bavuga ko atari vyo, ariko ibimenyetso vyose biragenda vyerekana ko Varisito Ndayishimiye ariwe yagize uruhara mu kugandagura umushikiranganji Gabi Bugaga. Ntago yokabaye yakora canke agira ibi mu gihe abe batari bava ku maziko canke gushingura uwabo. Ambasaderi Everine Butoyi yagenwe kuba umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru, communication et media, agasubirira uwahoze ari umushikiranganji nyine Gabi Bugaga. Bavuye kumushingura Everine Butoyi baca bahita bamugena muri ayo mabanga ya Gabi Bugaga. Everine Butoyi yahora aserukira Burundi muri Zambia, niyo yarahereje imisi, ariko araba yarajejwe amabanga atari makeya guhera ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. Uyu mushingama yarabaye umushingamateka mu nama nshingamateka ya Afrika, yarabaye umukenguzamateka, yarabaye umuhanuzi mukuru w'igihugu, yarabaye umushikiranganji, yarabaye umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye, yarabaye umukozi wa Severe w'umugwi Severe, yaranabaye umumenyesha makuru mu kinyamakuru ca leta Renovo Burundi. Aho rero asubiriye umuhisi Gabi Bugaga mu gihe biriwe kumushingura. Benshi bakaba bavuga ko ivyo Varisito Ndayishimiye koze ari akamaramaza, ngo yokabaye yategereje akazogena uyundi mushikiranganji nibura n'indwi iheze kugira ngo abiwe babe bahejeje kuva mu gahinda n'akababaro, agashavu barimwo, kugena umurundi mushikiranganji amusubirira bakiri ku munsi wo kumushingura. Ntago vyagaragaye neza ngo canke iyo aba yabigize akaba yarabikoze mu mbere yuko baja kumushingura, ngo vyokabaye bifitse uruvugiro canke urufatiro. Uyundi umushikiranganji bagenye ni Egide Njimbere, umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta, inyubako rusangi, kunguruza abantu n'ibintu.
infrastructure, logement sociaux, transport et équipement. Ubwo nibwo bushikiranganji bamuhaye. Uyu ntazwi cyane urebye muri politike y'u Burundi, ariko yarahoze ari umunyamabanga yamaho muri ministeri, yarabaye secrétaire permanent muri ubwo ubushikiranganji nyine agiye kurongora muri ministeri ya les infrastructures canke ibikorwa remezo, ajejwe ibikorwa inyubako, ibikorwa vya leta, inyubako rusangi, kunguruza abantu n'ibintu vyabo nkuko biriko biragenda bivugwa. Uyu Egide Ninjimbere rero niwe yahawe ubwo bushikiranganji, yasubiriye ministre Damien Niyonkuru, niwe yahora abutwara bamukomboye. Uyundi mushikiranganji yagenwe ni Dr Fidel Nkezabahizi. Uyu yahawe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Muri buno bushikiranganji yahora arongoye umwe mu migambi yegukira ubwo bushikiranganji. Ubu bushikiranganji bwahora butwagwa na Ridwine Baradahana. Uyu niwe yahora abubamwo. Muri abo rero uko basubirijwe ari batatu, Muhisi Gabi Bugaga aheruka kwicwa, we nico yoba yazize bagahita bamukura. Naho Damien Niyonkuru yari amaze amezi 3 gusa asubiriye Dr Jean Claude Nzobaneza mu bushikiranganji bujejwe inyubako. Tubibutse ko uyu dogiteri canke muganga Claude Nzobaneza muri kino gihe arafunzwe, araboshe, aciye bamuta mu mvuto, ubu baramupfunze. Inyuma y'amezi 3 yonyene bahise bakura Damien wari yamusubiriye. Bega muri buno bushikiranganji bw'inyubako hoba hariyo ibiki biriko biratuma abashikiranganji bagenweyo bahita babakura? Nayo Ridwine Baradahana yari amaze imyaka hafi 3 atwara ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Niwe yaraburimwo. Tubibutse ko yari yarasubiriye muganga Tade Ndikumana yatwara buno bushikiranganji. Tuveye ngaho leta iravuga leta itaragama ibiri byayo yifashe gute? Muri Myandagaro 2025 Perezida Ndayishimiye yaragenye leta igizwe n'abashikiranganji 13 mu mezi 8 gusa. Iyi leta imaze kubamwo ibintu vyinshi kuva ico gihe aho yari yabagenye nyine. Umushikiranganji w'ubutungane Aritemo Katihabwa yarakuwe mu gihe ari nawe mushikiranganji yakundwa cyane n'abanyagihugu inyuma y'amezi 5 gusa mu mabanga. N'umushikiranganji yagiye ariko iterabwoba ryinshi cyane, yahatswe no kwicwa. Uyu nawe yararusimvye, none Gabi Bugaga niwe bariye. Aritemo Katihabwa abanyagihugu baramukunda cyane bivanye n'ingene yabatunganirizaga, atarevye ibihangange yabarga ariko arakorako amatoza canke arafatira ingingo zikomeye z'ubutungane. Umushikiranganji Claude Nzobaneza yari ajejwe inyubako yarakombowe inyuma y'amezi 5 gusa mu mabanga, agira ko aca arabohwa. Twari twabibabwiye hejuru mu ntango ko uyu mushikiranganji ubu ngubu bamwinjije mu Mpimba, ubu ari mwibohero rikuru nyine rya Mpimba. Uyu mundi mushikiranganje agira 3 ni Gabi Bugaga yarajejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru, yarishwe n'ubutegetsi akorera bwa CNDD FDD, ubutegetsi bw'Igitega. Inyuma y'amezi 8 ari muri ayo mabanga ajejwe communication nga mu gihugu c'u Burundi. Umushikiranganji agira 4 n'umushikiranganji Damien Niyonkuru arakombowe inyuma y'amezi 3 yonyene gusa. Yarajejwe inyubako, yari yasubiriye Claude Nzobaneza.
nayo kandi uwundi mushikiranganje agira gatanu ni Ridwine Baradahana, nawe yakombowe. We nta byinshi byo kuvuga, ariko hari byinshi kuko hari ibyorezo byagiye biratera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, harimo vya kolera, gufata ingingo bikagorana hari kuri manda yiwe nyine canke mu gihe yaratwaye yarafise ubwo ubushikiranganje. Izi mpinduka zitanu muri 13 bashizweho gusa mu kiringo c'amezi 8 ntizisanzwe gose, biraboneka ko hari agahaze na rijya uhagiyemwo no gupfunga no kwica bamwe muri abo baministre canke abo bashikiranganje bari bagenwe n'umukuru w'igihugu mu bushikiranganji bugiye butandukanye. Ibi bintu biriko biraba nakamaramaza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Biraboneka ko ibintu bitoroshe na gatoya, nkuko amakuru ariko aragenda abishikiriza, amakuru ariko aragenda abitwereka ko ibintu bitaza koroha na gato gushika mangaya. Turiko turababwira canke turiko turabibashikiriza benshi nkuko biriko biraboneka. Rero mu gihugu c'u Burundi twababwiye nyine ukungene umushikiranganje Gabi Bugaga yasezeweho ubwa nyuma, aherekezwa byari amarira n'agashavu, agahinda gakomeye cyane mu bari baserutse. Twababwiye ko kandi inzego zitandukanye yewe n'umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye ari kumwe n'icegera ce ca mbere Prosper Bazombanza, hari kandi umukuru w'inama nkenguzamateka General Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika, hari kandi nyeniteka Colonel Reveriano Ndikuriyo atwaye umugambwe wa CNDD FDD, hari n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, abashikiranganji batandukanye bari bitavye igisabisho ca nyuma co gusabira uyu mushikiranganje wazari umushikiranganje wa communication, uyu ni Gabi Bugaga. Hari n'abandi mu vyiciro canke mu ngeri zigiye zitandukanye, aho bitavye nyine iyo nkuka y'imisa yabereye muri Cathedrale Regina Mundi mu Bujumbura. Mu nyuma bakaba bahavuye bamuherekeza kumushingurira mu itongo ry'abapfuye ryo ku Mpanda. Ibintu vyabaye benshi bakaba barize babona bagenda bavuga mu matamatama, bavuga gace gace, bavuga nyine ukungene ubutegetsi bwa Gitega aribwo bwagandaguye Gabi Bugaga, ko nta kindi co kwisigura, ko bahakana ko atari bo bishe uyu umushikiranganje, kuko ibimenyetso vyose vyaratanzwe, vyaragiye biboneka ko hari ivyo Gabi Bugaga yazize, kandi ko aho ikiziga ciwe catowe vyaboneka ko ico gihe atagomba kwisanga muri aho hantu canke muri ako gace, kuko atagomba kuja yadafise uyu mucungera kandi adafise n'umushoferi wiwe yahora amwunguruza. Ibintu vyaciye biboneka ko kungene ikiziga ciwe basanze kiryamye mu modoka, ukuguru kumwe guciye mu idirisha ry'umuryango kuri hanze, uku kiryamitse canke kigaramitse mu modokari, n'ukungene basanze ifunguzo contact z'imodoka ziri mu isakoshi. Ivyo vyose zitandukanye naho n'imodoka, kandi imodoka amatara yayo akaba yarazimije neza, imodoka ikaba yari izimije iparitse neza. Ivyo vyose vyarerekanye ko umushikiranganje Gabi Bugaga hari icyamushikiye, atari urupfu rusanzwe, atari urupfu rw'isanganya. Gabi Bugaga yoba yarazize nkuko amakuru dufise agenda abidushikiriza.
Amakuru yacu rero tubaye turayihagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaho iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Gusa mwe mwahejeje gufyonda kuri subscribe tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu rero nakagaruka nagahwane ndabikebanuye naho ubutaha.